n'uburenganzira byo gukunda abahungu b'inzobe mugaka acagenda batuse ngo nabanyamwanda birabura ibisigoye je ndiko ndabanukira rero. Hello everybody, welcome again mwese mukuri bigano vya Bujahit TV. Bana, unundi musi mwiza cyane subire guhura namwe dusubiye kubona nandazi mwari mu nkumbuye ndabakumbuye sana kuko Bujahit TV bani bashikiriza ibiganiro bigezweho biri on top. Murabizi mwese as class kuri my see behind the camera ninde ni CK ni wari kwavyifata neza cyane no kwafatisa ikamera kugira amasanamu abashikire aho muri hose. Kuri bagiye bandanya ba following canke bajuta kuri Facebook yanje shaka yuko dutera story nibisanzwe sana andika Isaac Classic ja kuri Facebook hamandike uje muri research hamandike Isaac Classic ES na C hama hahereza na Classic ushigira ajute jesha na accepta tuyaga nta ngorane. Nibagire kugira subscribe like na share kuri channel yawe number 1 Bujahit TV. Uno munsi umutumire witeka ni the Black Nation userukiye aba black bose muri quartier nord. Azokubera ati natumiye mu black no munsi kandi userukiye abirabura muri quartier nord yose. Reka tumurabe Jadix mzee baba The Black. Akwaje Kama kawaida. Natisha. Amna kawaida tu. Kuba witwa mu black uravyishimira muri wewe? Kandi cyane gose. Yani ijana kwijana apana kuvuga ngo ibice bibura. Ijana kwijana. Turaza kubigarukako. Jadix niryo zina ryawe ariko siryo zina niryo zina ry'ubuhanzi. Je ndakuziko na bamwe mu bari kora turabakuziko canke abatakuzi shaka ubasigurire Jadix majambo make ninde. Ya Jadix mu majambo make ni umwana agira gatanu muri famille iwabo. Jadix the Blacker ni umuririmbyi w'umurundi nibaza ibindi apare ngaho ndabashaka kwibeshera. Tutararenza ko je kenshi hari abakunda kutubwira ati Isaac kimwe ndagukundira muri interview zawe no gutemera ko muri agucikana tutamenye background yiwe hamwe na acapella. Shaka kwanza kumenya turaje kuri acapella. Jadix afise indirimbo zingahe gushika kuri no mwanya? Mzee hilo swali ngumu. Afise muziki myinshi. Yego. Inga. Nayo nzi. Sinzi gitigiri no rinda kwiyumvira. Ufise muziki myinshi ariko muziki myinshi video zingahe basi ama audio dawe ntayo wibuka ama video novuga sikirenga ndamaze gukora video yanje ndumwe imwe indi nakoze featuring God name navuga ko maze kugaragara muri video zibiri gusa arakiri official imwe niyo video yiwanje ya Jadix ala rapa ni mzee wa R&B. Jadix mzee wa R&B ma afrobeat lakini Jadix style ya mbere hip hop. Style ya mbere hip hop twagiye kuri R&B duhigato kugira ngo turabavyemere koko ati Jadix arashoboye bro. R&B? Yeah, Ni wagenda hari iwacu uzoze ndagutume kuona kunze umubwire naho nagiye ndazikwata chona musigie ninaronka zobona mindukie mambo kama hayo. Ni Jadix. Jadix. Yeah. Iyo ni R&B twagi kuri hip hop gang. Yeah. Lo, usema sintoweza ba do sote tunacheza na wameza kamchuzi wapweza na wabeza si wapi nafasi na wakimbiza speed kasi wala inakupunguza. Niendelee ama nisiendelee? Kuberiki hip hop kenshi abaraperi benshi mu Burundi mukunda hip hop mu Giswahili. Yeah. Uko ariyo yoroshe sana kurapa canke nuko? Nizi Kirundi zirahari. Uduhe Kirundi geto. Ushaka Kirundi. Bega ndababaze ni kuki mubazanya Jadix ameze gute Jadix avuga gute teshwa mute ntimushobora kuba nkanje sinshobora kuba nka mwe ndabibabwira kuko ntidusana no mu bikogwa je sinteze kugwana mpanuru kuba nasimbibu gushwana. Jadix man ufite indirimbo nyinshi nkuko bivuze ariko kubera ki zitahitinga sana ku rugero ruri international. Yeah, promo bro. Tatizo promo. Kisa promo.
yeah. Promotion. Ariko je nibaza yuko promotion ya mbere ni kuri wewe. Social media zawe uzikoresha nkuko bikenewe Jadix? Ndazikoresha kandi cyane. Lakini novuga yuko ari jambo rikunda kugaruka mu Kirundi bavuga ati buraca bugacana yandi. Kandi ko bukese ko bwira. Uno musi je ndiko ndakora nkakoresha ingufu zanje zose. Me apart kuva ntangurira ino game yanje sinovuga yuko maze kuronka ubufasha buhanise buri hejuru kugira ibikorwa byanje bije hejuru nkuko nanda vyifuza. Ego ubufasha ndaburonka mugabo sindaronka ubufasha nka bwa bundi nyene numva ushobora kongeza ku kintu je nshaka. Haracari intambwe kabisa mugabo ikintu nyamukuru novuga ati why Jadix hasikiki kwa leo tatizo promo bro. Yeah. Neza cyane Jadix ati afite indirimbo nyinshi ariko ingorane ni promotion. Wanambania, wanakubania bro. Sio kusema kama wananibania, ni muda wangu haujafika. Kubera promotion irakogwa muga nikogwa ku rugero guko je no kumva ndavyifuza. Hariho akantu katarakogwa yani ngakujya no vuga ati gufyonda buto. Ariko gitarakogwa kugira bishikaho ndabishaka je nanje nyine kubganje. Tunaza kugaruka hiyo Jadix. So Jadix, je amakuru ndagufise ko wewe nuko urumwe mu bahungu cyangwa mu baririmbyi bafise abamanzi benshi bo muri Saudia za Oman hari abamanzi benshi wazuri wengi wa Oman Saudia mzee wajeza msimu yako is issue nizo bro. Bro we leo nagoya too much. No ivyo ino bigura he. No muri telefone yabereka ko abamanzi ari bo benshi bro nivyo. Oh yeah. Bro uramaze gutora telefone yanje. Uramaze gutora telefone yanje kaona ko ari bo benshi kweli tudahindanye. Okay ukuri nukuwe ndagushakiwa. Ya ukuri kurimo nuko telefone harimo nimero z'abahungu z'abakobwa kuko abahungu turafise abashiki bacu turafise abatante abagenzi me abakobwa benshi bo muri Saudi na Oman warabegeranije bro nivyo. Oh yes ibyo nabagenzi tubisanzwe nkakujyana nawe ufise abagenzi none abagenzi bari muri Saudi yawe ufise. Jadix ni sonze baba. Okay jewe rero arakabazo ngira ndakubaza aho nyeri taraja mu bindi. Jadix ngira kadohwa umukobwa utohereza umuhungu agashugwe. Ego konye ego cyo kintu ubona ko umukobwa muhungu toba umuhungu ndakamwaye ucatangura kwibaza ibindi bintu. Ati bro inakuwa vipi unapenda mashoga? Amna niyo mpamvu agashugwe ni ikintu tegura kubera umukobwa nawe wambagije ikintu shobora gutegura ntoha umuhungu direct cyembona ko ari ishugwe se shobora kuri umuhungu no. Oh yeah. Okay Jadix ubera kube ukunda kwambara amarori kenshi yenda kubonye jewe duhura wambaye amarori why? Ndaguhaye amaso bro. Ego amaso amarori na amaso ni pose Jadix. Ya hari abantu benshi kandi ico kibazo nibaze yuko sibwo bwa mbere no bandakibajwe n'abajournalist ni kibazo cyagiye kiregaruka cyane. Je ndagwaye amaso mwe sinkunda gufata amarori ataraya amaso ngo nambare. Ndakunda kubona ubwoko bwinshi bwa filme hama nkakuramwo ajya amavere nkakoresha bakanshiramo vere ziri mu muti. Ya Jadix amaruru aguzangahe atarakaba 3,000. Amaruru aguze 3,000. Ya 3,000 kabisa. Nice. Baby wawe ngo abahanzi na baby fist nivyo. Ego handsome bwose ubu nta baby fist tinyimana Jadix. Deception. Ya baramaze kugira deception. Eba ni mwikomeye cyane. Kanga inshuro zinga 3. Mugari yanyuma niyo yaje yica. Niyo mpamvu ndafise ubwoba gushikura umwanya tuvugana ni hatari. Ya okay turagaruka rero kuri Black. Ahama tugaruke kazi kawe ku kazi kurakora. Jewe ndakurabye mu maso for real. Amaboko reka giruku. Urabye amaboko yawe no ngaha ni hasa.
ingorane ni iyihe bro? Amavuta wisiga ngaha siyo wisiga ngaha? Harasa ahubwo igero giriko giratuma hatandukana. Igwera itara sika yari karakoresha. Irimburika mu maso. Amaboko nawe urabona natara yari gwera jendi black umubiri wose kuva ku gushika hejuru. Kandi nabanzi bose barazi ko ndi Black Nation, Jadix the Black. Jadix the Black. Ngo unuserukiye aba black muri quartier nord, c'est vrai? Kabisa je na vyonjohera cyane naho batarabimbwira me najivunia kuwa niko black. Ndakunda couleur no sinzi yuko no muri situation dukunda guhura kenshi. Couleur ya mbere nkunda ni noir kandi akunda kwambara black. Jendi black nkunda kwambara black. Chabivyari. Bichari black kwa shambara black. Bicha bivyara black izize. Indani kabisa. Okay. Haro challenge maze misiri kuri social medias. Nelly Nat turamuzi ni ibintu bizwi bigo yasirikira kuri social media. No mu bintu byatumye nje nagwa ino interview kubera uri mu Black Nation. So nje shaka kumenya yavuze yuko abahungu bari black kenshi nta suku baba bafise. Ikintu kuri wewe nka Jadix the Black gihisigo. Kuri Nelly Nat. No masana Nelly Nat. Aba black ngo hajya ngo nta suku bagira. Bamwe kandi boneka ko benshi muri bo. Nelly Nat kino nawe yirabura nta suku agira. Nelly Nat arirabura iconza arirabura si obafise ako kayobe gatoya mukorogo. Lakini bro mimi mukorogo siwezi. Nelly Nat arirabura gusa nashaka mbazi none ko yirabura n'umunyamwanda nta suku afise. Hama ni shwayiwe kuba dakunda aba type bari black ni nkuko ashobora kuba kunda bema bimuvako kubera we gucagura ari ukunda yirabura ari ukunda bema ari ukunda sinziki nivyiwe kumenya ya kuri wewe uvuga ati kujya gusa kuvuga yuko abahungu bari black atamwa bamwe ni binyamwanda kuri wewe rero nico kumbure cyagutitaje. None jendi black kandi avyishimiye yani najivunia kuwa black. Unabona wanandu umunyamwanda ndiko ndakunukira. Ya ndiko ndakunukira wa wiruse. Isaac wa wiruse. Gusa nashaka ndamuvunira akagohe gatonya ndambwire kuja imbere ya TV imbere ya microphone kwikontrola ukagira icyo uvuze vyoba vyiza kuko ndibaza numu black papa yamuvyaye numu black mama yamuvyaye numu black eski ashaka bo muzungu ku nguvu kandi atari umuzungu none je ntiyabwiye jewe nibaze me uwo yabwiye wese n'umutipe yirabura ivyo bintu bihagarare kabisa sababu mimi ni black najivunia black na nitaendelea kuwa black. Mkorogo no sitaki kujikoroga. Mkorogo no utaki kujikoroga. Jadix reka tugaruke kuri point yakazika ubutumwa bwashitse ndazi bwamushikiriye aba Black Nation benshi mwa mind sana kikitumze unesi ni kwa nini si ni kwa kundi ushobora kubona twese ngaha mu Burundi turi abantu birabura. Hari umuntu ashobora kuvuga afise inzobe me twebwe intuzenya yacu turirabura nugaca umva umuntu ariko araza agufaka nawe yirabura none babazungu nabo badutuka bizoca biherera he tugira tugende muri za xenophobia hari ya hepfo sinziki eske bibandanije nkuko vyoherera he kandi nawe yirabura eske ajya amavuta ashobora kuba yaguza kabinzobe ntituza hagurirwa cyangwe dufise wa mubiri twese tuyisize adashobora gufata twese umubiri wacu ufatwa najya amavuta me birica urukoba gusa ikintu novuga nuko atazwi intuzenya hama bamavuga ngo inka yirabura niryosha amata ibitipe vyirabura hajya so no masana gwiki bagiriki abatipe birabura ngo ni gute abatipe birabura no masana ya no mamubiki Jadix no mamubiki Isaac je nacho ndakubwiye ico ndakubwiye umutima wawe kukubwira
je ndazi abatipe birabura ngo baratesa mubiki atibe birabura barahabura man mubikire Maluk mubiki je sishimye kubivugira ngaha mugabo namaze wabwiye ico nakubwiye umutima wawe kwikubwire tu je ndazi neza yuko hari abadatawe ivyo ushaka kuvuga iyi kala naro n'abazungu bifuza kuba ba black mugabo akabibura yeah meme Eminem yarigeze gufaka gutuka kubera ikimuho tuvukana bose wewe wamvyaye ndi umuzungu mugabo baho tuvukana bose bakavukara abantwari kubera iki none Nelly Nat arafise inzobe isumba ya Eminem gushika no mwaya tuvugana yifuza ko umuntu wari mugandi bikunda ubwira bure bwanje sindamuhana ariko n'uburenganzira byo gukunda abahungu b'inzobe mugaka cagenda batuse ngo nabanyamwanda birabura ibisigwe je ndiko ndabanukira rero abahungu birabura baramindize sana bro abana ni je sinzaho bizoherera gusa jewe reka tuje mu bikorwa byawe wewe rero uriko urategura iki vuba cyane hari song iriko irasirikira cover nayibonye iyo song yitwa umuki wewe wibagiye ko ari umuki Jadix wewe umuki Isaac wewe wibagiye ko ari umuki ushobora kuba ari muziki mukwikwi umuziki utiki wari umuziki umukwikwi n'umuki ni Kirundi Isaac umukwikwi mu Kirundi cyumvikana umukwikwi ntawe nzi nakubwiye umuziki ego umukwikwi hey le guy mwe waza ko umukwikwi ari umuziki wewe Jadix metisha kabisa bro song zosohoka jya iyi song no munsi tubarimwo kwanza ubutumwa burimwo n'imikwikwi bro nakubwiye ko ari umuziki hama ubutumwa burimwo barindire indirimbo isohoke sinocanja kuvuga ubutumwa burimwo kuno mwanya me nibaza ko ari song ije guhindura novuga ni monekano mu muziki nari maze imisi nkora novuga yuko ari kindi kintu kije bitege ikindi kintu gitandukanye n'ivyo nahora nkora yeah hivi mnakosea wapi mpaka mtusuwe mzee lakini tena mnaweza ico kintu nibaza ko nigeze kuganira n'umu journaliste yitwa Peniel niwe yigeze kumbwira ati ufunguo wa Buja Flavor kuna mtu amekuja akaupeleka akautupa ndani ya bahari hiyo ni Tanganyika ikintu yambwiye rero ni hataboneka umuntu aja kuroba rujya rufunguruzo Buja Flavor kutusua itakuwa shida none wibaza ko rujya rufunguzo tuzorutora gute cha kwanza ni upendo jewe Masterland Bface n'abandi benshi batandukanye nitwaja ku mugozi umwe tugasenyera hamwe tugakundana ibintu vy'iwacu tugasupportingana ujya rufunguzo tuzogenda tururobe turutora afu Buja Flavor tutusue yeah kizazi sana okay Jadix ndafite byinshi nifuza kukubaza ariko mbona umwe mwanya ntubikundire kandi ndakuraje mbere wenga agashavuga kuduze kaba black nation so iyo umuntu agukenera ku ma social medias yawe yo kuronka gute amazina yawe kuri social media kuko abantu bakunda gukurikirana ibintu bya YouTube bashavuga ati reka je kumuraba kwanza Jadix ndamumenye umutipe ninde ndabi ibikorwa byiwe sibikenewe ashobora kuba ari hanze abantu bari muri diaspora za America n'ahandi ati reka ndamufashe no musore wo mu black mugenzi wanje kuri wewe ni gute Facebook Jadix the Blacker Twitter Jadix the Blacker Instagram Jadix the Blacker YouTube Jadix the Black ibintu vyanje vyose Jadix the Blacker from Black Nation Jadix cyane kukonyene Jadix yes nice sana okay Jadix jewe reka ndagushimire cyane kiyago giherere ngaha ariko ndafise nk'ibibazo bibiri cyangwa bitatu shaka kukubaza biri hanze y'akazi musanze mukora Jadix nakubonye look yawe nayibonye nivyo ariko abahungu musige mwiharaza ibintu byo kwambara ama déchiré pantalo zitabutse ukuntu n'ubusirimu cyangwa n'ubustar n'uburasta ni fashion ni fashion yeah fashion yavuye kwande isource yi fashion izi ni je ndazirangurira bro sanzwe ndandaza ni muzu okay usanzwe ndandaza ni muzu yeah Jadix shaka kumenya hasengera Islam Muslim
ya okay gender dini ya Islam ntiyemera ibintu vya condom ndabizi ntavyo nzi kubera ntavyo ndabwirwa urakoresha condom kubera ko bimpagije ndakubaje kubera Jadix urukuja kuba umustar kandi urukuja mu ba celeb mu bantu bagiye kumenyekana cyane ku isi wanashima alors abantu benshi bakurikira kuri Bujahit bakeneye kumenya wewe abakobwa abahungu ati kumbe Jadix yaratubwiye ifoke natwe tubi niyo nkoresha rero nivyo cyane inshuro ya nyuma kubikora yarya unamusti turi mu kwa kangahe turi mu kwa gatatu kwicuma no musi inshuro ya nyuma kubikora hari mu kwa gatanu Jadix none ko ari gutwenga jaye waziko ndakubwira mu kwa kangahe Jadix kweli narabiye warabihevye nabihevye yokunda sa no wabihevye kubera usa ariko nturabihevye none ko umuexe yaragiye umukobwa twahorana kuva gendare urumva ameza ahetse ego ko auhongi bro nihonge wakati sina kitu niwaonge nini mistari unachuuza wewe ndandaza impuzu none umva ko arayo kudandaza umva arayo guhonga ndaje uhaye umukobwa ikintu bumuhonze bumuhaye biravana situation murimo situation yo kuvuga ati unamuhonze na situation yo kuvuga ati unamuhaye na mukadonye ni tandukanye tureke kuvuga ku mukobwa gusa shobora kuba ari mugenzi wawe akabona wambaye tricot nziza chain nziza akayikunda kubera nanje birashobora gushika we nkakubona nk'agashati kawe nagakunze turavugana inyuma interview kugira ndakoka kawe ukunze ufise ikintu wagikunda kigwa ibintu bisanzwe yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa yego Jadix the Black Jadix akajambo kanyuma ndakunda abantu birabura cyane na Nelly Nat ndamukunda cyane ko nawe arirabura kandi ariye guma tuga abantu birabura kubera twaremwe n'Imana turirabura ariko ntiyabatutse vraiment yavuze ico yifuza ico akunda we ni wambwiye yavuze ati ngo turabanyamwanda none si ico yavuze eske none umuntu yirabura n'umunyamwanda eriga yamaze gutuka umuntu wari wese yirabura eske we eriga nawe urirabura Isaac none nawe uri umunyamwanda oya ibintu by'amadodo ikintu mfise cyane abantu babwira ndabakunda cyane mwitegurire cyane umuziki wanje witwa Umpe uraje mukwikwi umuziki je naco navuze wakibuze umuziki wakibuze hey baraza kumbwira ko atakibuze muri commentaire niba tiko ndombeshera araza kubivuga none nabikuye he Jadix sinabikuye wawe umuziki okay nice ja kuri ku ma YouTube ya Jadix hama mugira ico mukoze nari kumwe na Jadix twavuganye byinshi kimwe mu bintu nabonye byamubabaje cyane ikintu cyo black kuko nawe mu Black Nation umwe mu baserukiye aba black muri Nord heba ewe Beni aho ivyo bintu wazanye bya black na uru black so reka ndabashimire cyane mwese mwakurikiranye interview exclusive ya jewe na Jadix hama ntibagirira subscribe like na share kubifuza yuko tubana tuyaga kuri Facebook yanje andika Isaac ja kuri recherche amantwe Isaac Classic ni ES azibiri na C hama uhereze ko classic then tubane tutera story na blog n'impanuro zitandukanye ufise impanuro ashobora kuzimpa je sinanga impanuro urashobora kuzishira ngaho muri commentaire kugira tubananye turi on top okay Isaac Classic kuri my behind camera rinde yari CK ahanje ati nagawane cha